Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye bica kuri Rock Media, cyane cyane mwebwe abakunzi ibiganiro by'inkino tubashikiriza hano kuri Rock Media. Vya ibiganiro vya Rock Sport ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu, byaba ibiganiro vya mumenye ku munsi wa gatatu canke ibiganiro vya midweek ku munsi wa kane. Tubaha ikaze kuno munsi wa mbere mu kiganiro ca Rock Sport kije kudufasha no kuvuga ngo gutangura indwi nshasha tuvuye muri weekend. Naza ko umwe wese weekend yagenze neza, nibyo twizeye ko bose weekend yagenze neza, ariko bavuga ngo nta vy'amavyera ngo de ashaka gusanga umwe canke babiri bitagenze neza kuri zivo canke ziri mu buzima bw'akazi canke mu buzima busanzwe. Nibaza ko byose no kubiha cavuga ngo tubihe umwami Yesu Kristo canke Yesu Kristo amenye niwe amenye ngene bigenze. Twizere ko iyi ndwi muje kwitangwa neza, ibyagenze nabi tuvyibagire, ibyagenze neza bidufashe gutegura canke kubandanya neza muri ino ndwi. Uno museni ku munsi wa mbere ni mu kiganiro ca Rock Sport, nijo ari Rohis Ndongozi maze kuba mumenyera, andi kumwe na mugenzi wanje Boris Ingabire Jules. Reka tumwakire tunamuramuza. Ndabaramukije nanje Rohis, ndaramukije ndetse abakunzi ba Rock Media na cyane abakunzi b'ibiganiro by'inkino Rock Sport baje kubigaruka ko mumenye, ndetse na midweek, ndetse na n'inkino zigiye zitandukanye zica kuri televiziyo. Numva yuko rero twizeye neza yuko abakunzi ba sport bamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo. Yani tuje ko twinjira muri weekend, tuva muri weekend twinjira mu ndwi nshasha. Byose nshaka kumenya vie privé canke iby'ubuzima busanzwe byagenze. Ibintu bavuga ngo for perspective vie privé y'undi muntu, usanga ari ibintu adashaka kuvuga abandi bantu bavyumva, kuko no musi duko dukurikirana n'abantu benshi. Ariko mu buzima professionnel, mu buzima bwa sport byagenze bite? Mu buzima bwa sport naza ko ntibyagenze neza nkuko abantu benshi abizi. Imwe mu migwi ikomakomeye navuga za rurangiranwa ntiyaje ko yitwara neza. Umugabane wa Buraya ntiyaje ko yitwara neza. Mbere wanashima no mu Burundi ntiyaje ko yitwara neza. Urumva rero iyo imigwi nka za rurangiranwa itaje ko yitwara neza, weekend ntibimeze neza. Kandi burya ashobora kugira navuze ngo vie privé ntitwinjiyemo, ariko ashobora gusanga mu buzima busanzwe byagenze neza muri weekend, basanga muri vie professionnelle ya sport cyangwa ibiki naho byagenze nabi. Bazi ko byo bibi bica by'influence ibyo byinshi, basanga byose gace biba bibi. Kubera urumva vie privé irashaka kwanduza vie professionnelle, nuko kandi bishobora kuba vice versa, vie professionnelle kanduza vie privé. Rero turavye ukuntu byari byifashe pe mu bijyanye n'inkino ntibyagenze neza muri rusange. Reka niba uri muri hamwe twavuga ngo reka twifuze ko iyi ndwi izoza kuba nziza, twibagize ibyabaye muri weekend kugira dushoboye kujya muri weekend ikurikira ibyabaye biri muri weekend tunegere no ku mpera z'ukwezi ndetse n'impera z'umwaka, ibintu bitekemeze kwako. Erega ko bakatubanyaho byo bandanye kubunya abantu bavura baza kugwara umutima. Urumva ngabo turaza kwa tushika turabe iyo mikomakomeye ya zarurangiranwa itaje kwa yigenza neza, haje kwatsinda imigino yasanzwe biro wanashima. Ya makuru yacu no munsi ni hano mu Burundi muri Primus League. Twabigaruye ku munsi wa gatanu, turavuga inkino zikomeye mu itatu iri guhaganira igikombe regional ariko yakira n'umugwa Vitaro. Igitega ari derby, Gitega Flambeau du Centre kwiranganya n'umugwa Musongati. Mu ntara ya Muyinga Olympique atari yarikiye Bumamuru. Tuza kuva hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twerekeze ku mugano wa Buraya, nibaza ko ariho tuza kumara kanya gato muri Premier League. Tujagana muri Premier League, ubona ko ibintu bitari byifashe neza muri no migwi yo hagati yo mu bibanza biri imbere. Urabona ko umugwa Arsenal ariko batakaza urukino rwabo, umugwa Chelsea bari kuranganya nawo nyene, umugwa Liverpool bari kuranganya. Urabona ko ni ibintu bitaje ko bigenda neza kuri no migwi ya top 6. ari umugwa Man City baje kuba utsinda uwo bari kubatsinda. N'andi makuru ariko bavugwa muri English Premier League, hariho muri Liga Santander umugwa Real Madrid waraye utakaje urukino ku kibuga cyawo Santiago Bernabeu bari kwaratsindwa n'umugwa Celta Vigo. Ni FC Barcelona uno musi iri imbere ku manota agera kuri ane muri La Liga Santander. Ni muri Liga Champions muri no ndwi ku munsi wa kabiri ndetse no ku munsi wa gatatu azaba ko araba inkino zitandukanye kandi zikomeye. Nibaza ko muzoshobora no gukurikirana ikibiraho hano muri kuri Rock Media. Nibaza ko ari inkino za Liga Champions muzoshobora gukurikirana. Ariko kandi tukiri hano mu Burundi nani bagiye gato turaza ko dufise umutumire
umutumire aza kutuyagira kubijanye na abakunzi b'inkino kenshi badukunda n'ibintu byo gutigira arabamenyereza Alex Bet aramenyereye n'izindi zitandukanye ariko dufise umutumire avuye muri 1TBet ni gisata cyari mitero cyo gutigira aza kutuganira mbere gisata gikora gute reka rero tubanze tumire amateka duheze tugaruke bidonide BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda kwishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka rero n'idonizo ry'iganiro cyacu tugihere hano muri bonyaza ko avuze ko weekend tagenze neza ariko nyaza ko bamaze kuvyibagira hano kuri uri imbere ya kamera bisabwa ko ibintu bitagenze neza muri weekend bisigaye muri weekend tukaza ngaha turanu tuje gutangura ibishasha ivyaheze byaraheze byo gutangura ibishasha nyaza ko biza kugenda turaza kwiforsa twibagire dutse tubaso umva ibyabaye byari ibintu bitaryoshe mugabo ntibiza kuba byafekta akazi ntibiza kuba binyafekta kuko ndazi neza yuko ejo canke higeye canke mu ndwizi bizaba bimeze neza ico gituma urakunda kuvuga ngo nta wamaho yamye nta ugumaho nta uhoraho yahoze rero biba byabaye turavyibagira ariko kandi hari undi mugani bakunda kuvuga ngo uno munsi birashobora kuba byera ejo bigashobora kuba byirabura ariko kandi uno munsi birashobora kuba byera n'ejo bikaguma byera cyangwa ivyirabura bikaguma byirabura hagahera umwaka wose vyirabura rero je nizera yuko uno munsi birirabura ejo birashobora kuba byera urabona ko ni muri Primus League bariko barakina novuga ngo indwi igera kuri 15 ni Fazal yari ibaye kutire ku migwi imwe no ko hariho imigwi imwe igifise inkino z'ibirarane kuri stade Intwari umugwi w'Intwari wari watembereye mu gwa Vitaliza gutsindwa igitsindo kimwe ku busa urabona ko ni Intwari bandanye gukonfirma bari kumwe n'umusore wabo Imeza Abdi yaje kubatsinda igitsindo kigira 16 mu nkino 15 za Primus League aracari no hasi wowe ntarakugira ico star navuga ko no musi Intwari na yuko iri determine iraraba mbere wanashima mbega abakeba banje no musi byifashe gute bafise inkino nabona harimo n'ivyo nabona bafise inkino z'ibirarane ubona yuko yoyo iragerageza nubwo idatsinda ibitsindo byinshi itegeza gutsinda ico gitsindo kimwe kaboneka ngo twaje kwa tubona itsinda umuntu nka Kanzani United ibitsindo bigera kuri 8 na yuko kamwe habayemo domination irenze no musi beje kwivuga ifise bamwe bakinyi bariko aritwara neza cyane no Imeza Abdu no musi afise ibitsindo bigera kuri 16 amaze gukina inkino zikeye cyane 13 na yuko kamwe mbere wanashima turavye na moyennage y'abakinyi ba imyaka abakinyi babo bafise nako bakiri hasi cyane akiri bato nabwo ko n'umwana akiri muto gose nino boyiko ni avantage ikomeye cyane kandi rwa Intwari uzi ko asumbya ibitsindo Iringarandi afise ibitsindo 15 mu nkino 15 Abdi afise ibitsindo 16 mu nkino 13 ariko umwakina Primus League we rakina English Premier League barumva bo nivyo ne yakiraganwa ariko bashaka kuvuga ati mu Burundi hari umukinyi ibitsindo byinshi kurusha ndi mukigiye kiraho mavugo diaje champion Primus League afise 30 na bingahe yari kwagereranywa na ba Hurricane basi Hurricane afise mavugo ndi afise ubwo champion zitandukanye ni hako tubona no musi ntitwafata ibitsindo binjiza muri Major League Soccer cyangwa ibitsindo binjiza kwa Cristiano Ronaldo waze kwabigeranya n'ibitsindo umuntu ari karindiza Kylian Mbappé ari karindiza muri La Liga Santander n'umuntu aragitega Musongati nibaza ko ni imwe haya nzi bavuga ngo ine yakiriye bo ku rupapuro abari Musongati yakiriye muga zose ziba ziri muhira Musongati yari yakiriye mu gwa Flambeau du Centre baza gukimeruza kurangira ari umusaku bundi ino match imisi yose ndayibonye yamyibutsa derby yo mu Butaliyani hagati ya Inter Milan ndetse na AC Milan niumva zose menga ziravukana imwe oyita AC Milan indi nayo kayita Inter Milan kenshi ngo ndabigeranya
Flambeau du Centre ese Milan nayo nkayigiranye na Musongati sinzi igituma by'amabinza nko kuri rero urabona yuko iyo bahuye ni umuriro kabisa mu ntara ya Gitega Antoine avuga yuko mu bisagara dufise ngaha mu Burundi imigwi iserukira ibisagara kanaka cyangwa iserukira intara kanaka derby ya mbere iryoshe ni derby yo mu ntara ya Gitega cyane niyo dufise ikomeye n'umunsi niyo dufise ikomeye kandi naryoshe urabona yuko akenshi uza gusanga akenshi Flambeau du Centre iri kuri niveau nziza Musongati nubwo ibigwazagwaza ariko kamwe Musongati igwazagwaza ngo uje hasi cyane imisi yose biri ngaho hafi rero navuga yuko Musongati Flambeau du Centre ubusa ku bundi ni match kabisa na yuko bose bari bakaniye baraje kubigaruka ko ati uno munsi Musongati nifise amahirwe menshi yo kuza guhagarika Flambeau du Centre ngira ngo ntiyaje kubihagarika cyane mugabo urabona ko kamwe yaje kuyistop kumva ni iri muri course nibaza ko twovuga ko yayagaritse kubera uravye konkira aba Flambeau du Centre bo basho gutahukana amanota 3 yose nayo itahukanye inota rimwe gusa iratakaje na yuko no munsi cirekera Bumamuru na Iganwa bo yari mu ntara muyinga na kuri stade Umuco ni Olympique Stade ariko irakira umugwa Bumamuru ona ko Bumamuru itaravye mu match Alex Nel urana ko ntinamenyere gukina Alex Nel kenshi no kenshi usanga Alex Nel canke muhira mihajya nyine bose aguma ari muhira ona ko Bumamuru yaje kubitsinda umugwa Olympique Stade ibisubizo bigera kuri 2 kuri kimwe mu ntara muyinga none rwari urukino rukomeye cyane ngira ngo turabizi yuko Olympique Stade nimwe mu makipe ameze neza surtout iyo ari ku kibuga Umuco ona yuko kuza gutsindwa na Bumamuru Football Club byerekana yuko Bumamuru nayo itarashira hasi ibigwanisho byayo ivuga ati dutegereza kuza kugwana Aigle Noir cyangwa Flambeau du Centre kugira ngo tuze kuraba ariko turi muri course ya titre kandi baje ko barangiza ino phase neza kuza kuronka amanota 3 ku kibuga Umuco kuri Flambeau du Centre nazo ko arakaze gakomeye cyane kandi rwa Bumamuru Football Club yabona ko ni phase iraheze ino migwi 3 yose ifise ibirane bibiri Aigle Noir ifise ibirane bibiri Bumamuru ifise ibirane bibiri Flambeau du Centre ifise ibirane bibiri ubona ko Bumamuru na Aigle Noir zirangaye amanota mugabo no munsi ni Flambeau du Centre iragiye nyuma yazo amanota agera kuri 2 ubu nibaza ko phase agiye guhena nibaza ko biri confirme ko igikombe cyo kwenda muri 3 en tout cas uko biri kose hatabaye impinduka zimwe zikomeye cyane igikombe twokirondera hagati ya Aigle Noir Flambeau du Centre ndetse na Bumamuru harashaka kuza undi mu gukitamwo ntawomenya urumva nkuko tubonye zino match zije kuba ziba zigadetermine umuntu ashaka gutwara igikombe 15 cyo cyasigaje zini 15 byumvikana neza yuko nimba Aigle Noir yarashaka kumentina ikaza kuma ironka izo ntsinzi igaheza no mu kaza ca mbere turashaka no kubona uwundi mu kanaka uje ugakosora hasigaye match 15 ni match nyinshi cyane naza ko racari akazi gakomeye cyane yani aza ko namakuru ko avuga muri Primus League ariko nitwongera tavuze ko inyuma y'inkino zitanu batsindwa inkino zitanu n'umugwa Vision ashobora kuza gutsinda ibitsinda 3 kuri kimwe umugwa Interstars bora ko ni Football Nouvelle ku mugwa wa Vision hano kuri stade Intwari ariko kandi mbere yuko tuza kuba twakira umutumiro wacu na sinagacishije mu ncamake hari abakinya barundi babiri mu gihugu ca Tanzania Homis na Gilbert Homis ni Dar City yaje kuba itsinda Kisasa Heroes amanota menshi 80 kuri 51 difference ya VNF kuri performance nziza cyane ya Jogi Ben Mujimbere ariko Homis ari muri equipe yatsinzwe niwe aje kubatahukana MVP wa NBA wana yuko yana abasore b'abarundi antuka bariko barahesha iteka igihugu birerekana neza yuko no basketball yacu nivyo nubwo imigwi yacu nayo kumenga sometimes hari ahantu iba bloqué ariko urabona yuko Romis yaje kwitwara neza equipe yaje gufitsindwa ariko wewe aza kuba n'ubundi aba MVP byerekana neza yuko nimba homme du match aje kwava muri equipe yatsinze birerekana neza yuko uwo mukinyi kubwo aba yatanze byose bishoboka byose bishoboka rero yuko abe Romis abe Jogibert yuko bari bakora akazi gakomeye cyane akaserukira neza igihugu mu makungu yani ko ni byo gushima bana ko hano mu karere bana ko abakinya barundi batira begera kure dufatiye kuri Gilbert naza ko iganirwa muri Tanzania mu makweze no yari MVP no munsi haje kuba MVP no Homis ariko tubona ka video bariko bagomba prononce zo kuba MVP bana abakinya ba Dar City bavuga ati MVP bakora ko Gilbert bari bazi ko ni Gilbert aje kuba MVP urumva ko nubwo Homis yari tutwara Homis kari gutwara Gilbert bako kandi Gilbert ari mu equipe ikomeye equipe ya Dar City y'abo bakinya bakomeye ba Mohamed Dumbi atwabanye mu runani aba Aten Majoki baje mu runani nyine bakinya maze kugira experience ni ona ko ni ikintu cyo gushima kuri bano basore babiri Gilbert Nijimbere ndetse na Homis Mujeje
kandi twereka kwabwira ko n'umukinyi Steven Sumizi yaramaze igihe muri Remesha yamaze kwerekeza mu Rwanda mu mugwa Rege na yuko ni umwe mu bakinnyi bameze neza cyane ngira batoje ko tubona yerekana performance nziza cyane ku ruhande rwa Remesha haraciye nk'imyaka ibiri nibaza yuko ari umwe mu bakinnyi bari bafatiye runini cyane umugwa wa Remesha no munsi agiye muri championnat mbere wanashima no boye ko none iri kiragira kuri niveau hejuru kandi n'umugwi mwiza umugwa Rege mu Rwanda n'umugwi wa Rege no vuga ko no munsi uza kuba uko kiransa umugwa APR na Patriots nayo ko kameme ni Steven Sumizi no munsi aje kwagira aje kuri niveau yindi ni ayo makuru akavuga hano mu Burundi reka twakire umutumire wacu aza kuba atuyagira ibijyanye na 1xBet muheze mwumvirize nibaza ko bishobora gufasha bamwe kandi bishobora gufasha abatari baki amaze kuba agenda turaza kuca tuza twerekeze neza ku mugabane wa Burayi. Je nitwa Nzimana Prudence aba jejwe gisata cha digital muri limited. 1xBet ni gisata cha limited cyo gutigira cyo bita ku betinga kihari kugwa bene gihugu bose abanywanyi ba limited bose yaba ufise za telefone nini yabita Android canke ibitabo canke abafise twa du telefone dutoya benshi bavuga ngo tudutoroshi bose turabaha amahirwe yo gushobora gutigira ndetse bagahera ndetse no ku mahera make y'amajana 5 kuduga. Rero 1xBet yaba ufise internet yaba utagira internet urashobora gutigirisha gutigira uyiciyeko kandi ukaryoherererwa ibijanye no gutigira cyo kimwe n'abandi bose. 1xBet ico igusaba cyonyene no kuba ufise kwanza bwa mbere telefone ni karata simu ya limited hama uhejeje kuba ufise ivyo byose tuca tugusaba ko ubwirizwa kuba ufise amahera ava ku majana 5 kuduga kugira ngo ushobore gutangura gutigira hama tuca tuguhamagarira kwiyandikisha muri 1xBet kwiyandikisha muri 1xBet ugira akanyenyeri amajana 789 akadirisha kugira ngo byorohe ni akanyenyeri 789 akadirisha hama ucuronka aho bakubwira urutonde cha kwiyandikisha uheje kwiyandikisha ushaka kuba office uburyo bubiri ushaka kwiyandikishamo ushobora guca kuco twita umuhetsi code de parrainage nka kuri televiziyo yanyu mugizwa kwa mufise code de parrainage yanyu muzoza murabwira abantu nibaza ko muzo bibamenyesha aho rero guca ku muhetsi ucushiramo ibyo biharuro bya code de parrainage hama udaciye ku muhetsi naho utera wiyandikisha nyene bisanzwe weje kwiyandikisha rero ikiba gisigaye turagukeza mu butumwa ati wiyandikishije neza tangura urugendo rushasha na 1xBet weje kwiyandikisha kugira ngo ushe gutigira abasigaye ko ukura amahera ku bubiko bwa Rimikash uyashira ku bubiko bwa 1xBet. Rero mwizi societe de paris zose amashirahamwe abyo gutigira nta handi muzosanga byorose kubitsa amahera atari muri 1xBet. Niho ugenda direct tarenze guca muri bya bintu mu by'amabocha code ngo yandika ahantu ugira iki ko iwacu ugenda directement uracunguza umwanya umwete. Rero kugira ngo ushobore gushira ko rero amahera mu buryo bworoshe ugira akanyenyeri 163 akadirisha hama ugahitamo 4 hama ugahitamo 5 hama ucugenda urashanga ibyo akubwira hama kubitsa uhera ku majana 5 kuduga weje rero kubitsa amahera abasigaye rero kugira iki kucutigira utigira rero ugira akanyenyeri 189 akadirisha ukahitamo 3 wisemo 3 rero cha tuguhitishamo ibintu bibiri ushobora gutigira ku rukino rumwe cyangwa gutigira ku nkino nyinshi cyo bita amakombinezi ku rukino rumwe rero nahantu handitse single bet canke pari unique canke gutigira mu buryo bw'irebanga canke naho gutigira mu kivunga naho mu gifaransa ni pari multiple canke multiple bet mu congereza rero ucuhitamo ico wifuza hama twe gutigira rero uhejeje gutigira tuca tuguha ubutumwa ushobora gutora ukanyenyeri 189 akanyenyeri 2 akadirisha kakwereka ingene watigiye kuyabikura naho nyene urayabikura uyakura kuri konti 1xBet yashira muri Rimikash gusa ama societe de paris hariho kugenda bavuga bati amahera ubikura angana nayo watigirishije arenga gata yo washize ku bwambere sino biroroshe cyane kubikura amahera kandi murazi yuko na Rimikash ari yacu ari ya limitere biroroshe cyane ugize ikibazo ni turabatunganiriza
nkuko ndetse tutunganiriza n'abandi banywanyi muri rusange muri Rimikash babatunganiriza icyatura gusa na 1TBet ariko ngombye kuvuga nti ukoresha Rimikash muri rusange abo muri 1TBet cyangwa ahandi turashobora kubatunganiriza mu buryo bworoshe kandi bunyarutse. Muri 1TBet ni benshi cyane gose ndetse n'ahandi mu bindi bimenyesha makuru twagiye turacarabo twagiye turavugisha bashinga intahe ndetse n'ubu tumaze iminsi mu promotion y'amamoto, tumaze iminsi dutanga amamoto ku banywanyi ba 1TBet ndetse ngiye mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi moto nyinshi kandi zahinduriye ubuzima abantu benshi kuko haro nka muntu yashinze intahe ndetse mwarabibonye ku mbuga zacu no ku mbuga z'abamenyesha makuru avuga ati je nahora ndi umukozi wo mu nzu, nahora ndi umukozi wo mu nzu no kuri 1TBet irampinduriye ubuzima ubu una boss namusezeye kandi twasezeranye neza ubu ndashiftinze ubuzima ngiye mu bindi byo kwikorera utwanje. Umva rero 1TBet avec amahera 500 gusa, avec amahera 500 gusa ushobora guhindurirwa ubuzima. Ubu rero ndetse hariho n'indi promotion ariko turagira tuzotanga burindwi aho dutanga ama smartwatch dutanga power ama speaker tujya bindi kubatabizi biduza umuziki ushaka kuvuza umuziki kuri Bluetooth ukawusangiza abandi bantu mukawumviriza hamwe muri benshi ndetse hariho n'amamayo dutanga y'imigwi aha mu Burundi abantu benshi barakunda imigwi ya Real Madrid na Barcelona turiko turatanga n'amamayo ku banywanyi bacu. Ugira iki gusa na mahera 500 tigirisha amukagura n'itike y'igisata cyitwa Megalo. Ndashaka ntere akamo abantu bose bitwa ko bafise umwanya. Ujye umwanya umwongereza niwe yavuze ati time is money. Yashatse kuvuga ko umwanya ushobora kuvyaza nk'amahera menshi. Aho gufata umwanya wicara ahantu uganira n'abantu utari mu vyunguka no kuri uri kurahomba cyane. Muri 1TBet rero twaratanze akajyo ku muntu wese afise umwanya ugushaka kuronka amahera. Muti bigenda gute? Iyo utumiye umuntu muri 1TBet akiyandikisha hama kanashirako n'amahera. Ubwo nyene wewe ucironka ibice 20 cy'amahera ya mbere umuntu ashizeko. No kuvuga bimwe kode y'umuhetsi navuze niyo ucuhereza uwo muntu akinjirirako. Kugira uronke kode y'umuhetsi yawe rero ugira kanyenyi y'amajana 189 kadirisha ugahitamo 4 hama ugahitamo 1 ucubona ibiharuro bigeze kode y'umuhetsi yawe. Umuntu wese afise code abise 1TBet muri telefone yiwe ububiko bwa 1TBet automatiquement abafise ni code y'umuhetsi ashaka guha abantu bose bagashaka kwinjirirako. Umuntu rero utumiye atashirako nk'umuriyoni ubwo nyene uheje kuronka 50,000 ku munsi none uronse 50,000 nk'akarorero cugwiza ku kwezi si umuriyoni 500,000 ni bangahe bahenga umuriyoni 500,000 muri buno Burundi ni bangahe si benshi cyane sivyo rero biroroshe rero ko umuntu aho kurindira ngo turiteze ngo ubuzi ngo turondere ubuzi ngo tuzogira iki uwo mwanya ugifise ukirindiye ako kazi ushaka gukora ivyo bintu kandi bikagira ico bigufashije bikaguhindura ubuzima canke bikakuronsa amahera y'umutayi uzoshobora gukoresha ibindi bintu urudandazwa canke ahandi hantu ushaka kungururiza mu bijanye n'iterambere ry'ubuzima bwawe. Rero ndahamagirira abajene abantu bose kandi 1TBet murondera umuntu ahera ku myaka 18 ko tukurikiza amategeko y'igihugu duhamagara abantu rero basi imyaka 18 kuduga baje novuga mwico kintu cyo gutumira abandi no gukora hama bashoboye kuronka nabo amakomisiyo amahera bisunurure nabo mu byo bari kubararondera. Mwaje kuba mumva byinshi muri 1TBet naza ko benshi mwaramenye 1xBet ariko urumva ko 1TBet kuba izana ibintu tudasanga ahandi cyane cyane bijye no kubitsa amafaranga ariko kandi naza ko n'undi burushani bwinshi ushobora gutigira ufise telefone nini n'ufise telefone ntoya mwaje kuba mubyiyumvira rero kubipfuza no mvuga ngo gutigira hariho code maze kuba mumva ivyitwa code de parrainage cyane code promo abasanzwe bakoresha 1xBet reka tubabwire ibiharuro mushobora kwinjiza muri code de parrainage ya Look Media mushobora kugira ngo mushobore kwinjira neza muri 1TBet ni 59 88 2054 59 88 2054 ni ibyo biharuro mushobora gukoresha nka code promo kugira ngo mushobore kuba muronka konti ya 1TBet. Kuraba match ukanatsindwa ugacwabara ugaciye kwicara weekend yawe yose none bikanakwicira n'indi bigiye gutangura nta n'ikintu winjeje bibi cyane. Uno wese utumutsinda ukababa mu ukaryoherwa
ukaba ufite akantu ugatsindwa match mugabo ugatsinda nawe umufuka ntutsinde hose uvuga ngo urire ariko ugire n'icurirana rero nakaryo keza 1tbet cyo kwa nuko rero amakuru ariko avugwa hano mu gihugu cyacu Burundi reka twerekeze n'ingoga ku mugabane wa Buraya nibaza ko twohera muri English Premier League hariko haraba inkino zo kundwi igira 15 muri English Premier League hari ku munsi wa gatandatu urukino guguruye nuvuga ngo guguruye igira 15 muri English Premier League urukino rumeze neza barukino ruryosha ari umugwi wa mbere muri English Premier League ndetse n'umugwi wa gatatu muri English Premier League ari Arsenal yari yatembereye Villa Park kuri Aston Villa ubona ko Aston Villa ivuga ati nta kuntu nakuboza gukura amanota hano kuri Villa Park kabisa witwa Unai Emery yahoze ari mu menyereza wa Arsenal nyene yanse kabisa ariko ngo barabimenyereye ko sino musi gusa amaze kuba buroka cyane kenshi gashoboka umugwa Arsenal Arsenal uziko imaze inkino zitatu isohoka Emirates Stadium kwaronka ironse inota amanota abiri yarasohotse mu nkino zitatu yarasohotse igiye gukina na Sunderland baranganye depart yarasohotse Stamford Bridge ingana Chelsea inota rimwe ingana na Chelsea yarasohotse kuri Villa Park kandi yanganije Chelsea arabona no musi je Villa Park iharonse inota rimwe ihuza Rubango mu nkino zitatu ironse amanota abiri amanota abiri ku manota 9 kandi inkino zikurikirana oya hagati ya Arsenal hagati ya Sunderland haracimo Brentford mugabo kuri Chelsea neza kuba kina Chelsea haracaca mu Brentford Brentford mvuga rero n'umwe twavuga ko Arsenal kugira ngo itsinde ni maka Emirates Stadium umva si stats nziza ko biri kose nimba uri kenera gutwara igikombe nturi buma muri nkino zose uzoza wizikinira urunani uzoza wizikinira muhira uvuga ko tegeza gutsinda tukaje na stats nziza kuri Mikel Arteta nimba tumaze kubona inkino zitatu zose zikurikirana zo hanze nta rukino na rumwe ryo kwatsinda rwanze ubwo ni bon sinovuga ngo ni basohotse nagomba ngo basohotse ku makipe akomeye urabye Sunderland ntitwozita na ekipe ntoya kandi bisubiye mugabo Mourinho yavuze ngo gute ushaka gutsinda gutwara igikombe kandi bwendura bano bantu nibo bihanganye kuko no musi ana ko Aston Villa ikira duka cyane muri territory no musi Arsenal isunya amatatu atatu ariko tukaraba na Chelsea nuko rero iri kwigwanira igikombe tukaraba mbere banashima na Sunderland ni imwe mu ekipe yaje kwana challenging ego no musi ekipe ya gatanu ekipe ya gatatu ne ekipe y'umunani zo gusanga zose muri Premier League basuma tuduke rero nicyo gituma arako zino ekipe zose zaje kwa zimutsinda canke banganya ni ekipe ziko ziragwanira nubwo tutovuga igikombe muga ziko ziragwanira Big Four rero numva yuko si stats nziza kuri Mikel Arteta na Solskjaer mugabo rero tunaravye urabona ko yaje kwagira ibibazo by'imvune nanone nuko bari kwaranagerageza twaje kwa tubona witwa Saliba gira ikibazo twaje kwa tubona Gabriel Magalhaes gira ikibazo noneho nabari baje kumusubirira witwa Mosquera yagize ikibazo no musi kugangara nk'uko nikora kuvuga ko Arsenal ni imwe mu makipe yari hagaze kuri defense cyane kuva mu ntango yasi yahagaze kuri defense kandi byanagaragara kandi bavuga ko attack aro principe ivuga ngo attack witwa Johan Cruyff wa King no attack iragufasha gutsinda match mugabo defense igufasha gutwara ibikombe yego mvuga no musende Arsenal uravye defense bari bafise ni ya defense yaje kuba ikurikiranya match zigera kuri 8 itankesheje igitsina na kimwe mugabo uno musi ashaka match ko bankese turetse Brentford gusa uno musi tuza kuraba Gabriel Magalhaes yaravunitse niwe metre waje muri defense William Saliba nuko nyene ni metre w'ya defense bari bazanye Mosquera nanyo nyana ko yaratanguye kugira ntizanye nziza nawe nyene yaje kuba gene no musasigaye ucibona ni Inkapie ariko yakina ari kumwe na Swart no Ben White hariho na Lewis Kelly nawe ni Lewis Kelly bon mugana ino defense centrale cyane no defense centrale ariko igize ama faiblesse iraboneka en absence ya antuka nimba hariho umutima warufashe ikintu gikomeye cyane yari Saliba na Gabriel Magalhaes nivyo naho umwe ashaka kubura twarabonye nka Gabriel Magalhaes yabuze Saliba hari igihe nawe nagira agapaniki gato gasanga ibintu biraje kuba bigorana muga iyo bahari ari babiri barakompletana cyane gose
mugabo niyo hagize absence y'umwe basi biranagendera mugo no munsi woho ni absence za bose babiri kare twari dufise Gabriel Magalhaes twari dufise Uriya Musaliba twari dufise Ricardo Carafiori twari dufise na team abo bantu bari kurande rw'inyuma ubona ko kabisa defense imeze neza cyane twarabonye ko hari igihe Carafiori biza kumucanga akamuramplasa na Lewis Kelly kandi ugasanga bimeze neza canke akagira vice versa agatanguza Lewis Kelly akaza kubashiramo Carafiori mugabo no munsi ubona ko afise option nkeyi cyane afise option nkeyi cyane mugabo turavye hagati nabo bantu yari afise Saliba Muslera none yari A undi nawe B no munsi A na B zose biranse ujuza kubona nje ko ndabibona kuri match ya Aston Villa byari boneketse kuko ugiye kuraba ama save yaje kubagira uno David Raya menshi ama save menshi bazo ko bashika ibande y'igore wa Watkins muri Communita ba Morgan Rogers ana ko ama save uvuga ngo acagira akazi kenshi kuko bamushikira kenshi uno David Raya naza ko kare bamuprotege uvuga ngo ama save ni aba menshi par rapport yo muri kino gihe rero niyo byaze ko bibandanye nivyo bo gusiba na Aston Villa ntibaza ngo ibintu bitangaje cyane ko Aston Villa iri capable yo gusiba equipe iyo ari yo yose nimwe mu equipe asanzwe akomeye cyane rero naza ko bo Arsenal ntawo ibrebo nivyo waratakaje amanota agera kuri bo jewe kuyiblaminga sifatira kuri match ya Aston Villa kuri Villa Park Campus kuyiblaminga afatiye kuri zino nkino zitatu zije kwa zikurikirana zose outside nta rukino namwe baje kubatsinda amanota 2 mu manota 9 mu gihe bon nivyo n'abake babo ntibari ko aritwara neza City Liverpool na Chelsea mugabo kabe gutakaza amanota 9 fata ko nk'ubunya itakaje amanota amanota 7 fata ko nk'ubu itakaje amanota 7 mu gihe Chelsea na cange Liverpool cange City ironsa amanota 9 ku 9 ibigusize cyane rero baza uno musi ni Arsenal kazi ni kenshi ubona ko uno musi ntavyo niyo kwicounting ati ni favori mugabo ubona amahirwe ariko aragana uko Man City yamaze kuza naje ko mbona akantu kameze neza witwa Mikel Arteta ari ngaha inyuma yiwe apana inyuma cyane ku ruhande nk'uku hari witwa Pep Guardiola kandi tuzi yuko amaze kubona ikintu kukiva inyuma biragorana cyane nuvuga ngo ni yanzo iri kuri rya shami hari undi muntu ariko arakata igiti ngira ngo yashami riko kandi rya shami usanga risigaje akantu isigaje inzovu nitwoze ubu mbere banashimara cyane nakare habo haracari kare inzovu twoza kubibona turabe boxing day turabe kunaza kwitwara turabe batanguye hamwe bamaze kugera rero ebana mu hino nyinshi bazi ko hari igihe usanga rero gikunda kugora imigwi ni mu gihe usanga hari League Cup hari Premier League hari FA Cup hari UEFA Champions League mu gihe zose zirimo hari niyo Premier League bamaze kumanaging cyane mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu cyane kuko mu kwa kabiri baba bagarutse Champions League bageze muri ya mafaza akomeye utuba ni bikomeye ama knockouts biraza ko ni Arsenal akazi karacari kenshi ni Man City ariko atsinda ibisindo bigera kuri 3 ku musumu gwa Sunderland ni aba itera iza yegereza cyane no mu gwa Arsenal amanota 2 yonyine ariko cyako duhagara kuri Liverpool Man City naza ko ntiyagara ko cyane Liverpool anako yaraje kuba inganya no mu gwa Leeds United ubwo Leeds United nayo ije kubigira isomere nziza Leeds United mu ndwi heze yaje kubitsindwa na Man City ibitsindo bigera kuri 3 kuri 2 nanye Man City yaje ko ingizindo cya gatatu muri traditionnel baca baza hagati mu ndwi bihora ku mugwa Chelsea baza kuri kuti ibitsindo bigera kuri 3 kubusa uno musaje ko bakina Liverpool ngo bakiye Man City Chelsea Liverpool mu ndwi kandi bakura amanota angana bakura amanota 4 ku 9 ubona ko bagize inzu United amanota meza kuko kuza ugafata City ukayifata bikaba ibitsindo bibiri ku bindi match kaja kurangira bikaza kuba utsindwa ku munota wa nyuma naho abantu bagize amayashi ijya match kugira ngo Man City tsinde baje ko bagiza kuko deuxième mi-temps itanguye Leeds United yaramize Man City cyane ngo baje ko bagiriza Man City ko yagize ibintu byo ngo Donnarumma yaje kuba yigusha asimira blessing uyo moma nyine niyo Pep Guardiola aronkeye muri guhamagara araberekana uzenye tactique zindi zo gushaka kuvuga niyo baje ko bavuga ati umuantrenere wa Leeds witwa Daniel Farke yaje ko bavuga ati bijya bikwiye guhanwa ubona ko n'ibintu byari byateguwe na Phil Foden yaje ko bavuga ati kanye twaronse niyo Pep Guardiola yaje kuba twereka ngende dushaka gukora biya nibisanzwe kwe nibisanzwe sinaza ko blame ga Pep Guardiola ahubwo byerekana ko afise mu mutwe yumve rero naza ko ni Liverpool nshaka duhagara ko bari mu bigoye
tuje kuba tubona twese declaration yitwa Mohamed Salah inyuma no musi hari hatanguye n'akantu bavuga ngo stand by Salah ona ko Mohamed Salah amazi inkino zingahe atanatangwa no mu kibuga zitatu zose yicara kuri bench umwe mu baki ngira ngo mu mwaka weze abantu bose ngira ngo turibuka buri rukino rwose atsinze yaca agira selfie cha post none ku rukino rwa nyuma twaye Premier League aza kugira selfie n'abafana nabona ko yari umwana w'imuhira n'umurejanda nibaza yuko kuva Liverpool yakaba nta mukinyi mwiza barashaka kuba bahari umwe canke babiri mugani baza ko nta bakinyi beza batatu Liverpool yagize basumba Mohamed Salah ndaza ko turese no muri Liverpool no muri Premier League urukavuga ko ari mu bayiriye ba mbere bakomeye muri Premier League amateka ya Premier League nibaza ko ntari muri benshi ni bake cyane bashobora guharura batatu bane Mohamed Salah cyane ko n'umukinyi bavye n'umukinyi akina ku ruhande sumo ataka do point canke mugabo uravye ibitsinda tsinda par saison ni byinshi cyane none nyaje ko atanga uburorero ku munsi w'ejo yatanze discounde yavuga ati jewe I am sorry mugabo harandi ndamwemera ndamukunda ariko uno musi Jean Dimer Bitero wa Premier League yatanze discours ubona ko babaye cyane babaye yaje kuba bana critique n'abantu benshi abarejane bari Karagere urumva ntiyari kumusika none yari yavuze ati ndayivuze ndazi ko yeje Jamie Karagere azo ariko arankritika muri muzeyi rero mugabo ikintu eske byari bikwitura be situation Liverpool iri eske Salah ari ara base kuba mushize kuri bench mugana nyine atambira yasize hari neza ko witwa Ancelotti yari twabona umenga barafitanye imigenderanire myiza mu mwaka weze yari umushushu wiwe mugo no musana ko biri ni contraire yiwe biri contraire y'ibintu twabona mu mwaka weze rero no musi umuntu ashaka kwibaza est-ce que ikibazo cyari Mohamed Salah oya je kubganje ni oya si Mohamed Salah ko turavye ivyo bakoreye mu mwaka weze turavye Mohamed Salah si umwaka weze nyine aje kwavyerekana nibaza ko saison amaze muri Premier League zose yaje kwerekana ko ari mu mwaka umeze neza twarabona kare ari kumwe na Sadio Mane turavuga ati none Sadio Mane agiye Mohamed Salah turamubuze yahabone hasha kugira nze yagumye aza kuri ya niveau yiwe nyene no musi turabona yuko ikibazo ntitwaza kwa tugishaka kuri Mohamed Salah ahubwo Mohamed Salah nibaza ko yari kuza kuba umwe mu muti ukomeye cyane ngo baze kubatorera umuti ikibazo kibazo nibaza ko niwe bari kubakira ku ibintu byose ahubwo niwe ari kwa ibuye rikomeye cyane ngo baze kubatora umuti w'ikibazo gihari niba ngo rero muri discours yiwe yaje kuvuga ngo ku munsi wa gatandatu bazaba bariko bakina n'umugwi wa Brighton and Hove Albion muri English Premier League yego muri nondwi muri Champions League afite urukino rukomeye cyane n'umugwi wa Inter Milan kandi na Brighton muri Premier League ni equipe yoroshe na cyane turavye iyi niveau Liverpool iri kuno munsi ni Salah aje kuvuga ati ku munsi wa gatandatu nzowandika muri umuryango wanje wose ngende sezeye abafana ba Liverpool agiye muri kandi sinzi ko umva ni bilogique ko mu kwambara ari isoko haro transfer sinzi ko mu kwambara shobora kugaruka muri Liverpool ikibazo ni eske Salah yari umukinnyi yarakwiye kuva muri Liverpool uko nyene muri buno buryo oya muri majuscule kwe antuka turavye ibintu yakoreye Liverpool turavye ibintu yakoze muri Premier League naza ko no mu bakinyi bonashira no wanashima no muri Hall of Fame ko no turavye abari ko barajayo ba Eden Hazard no musamaze kurenga niveau ya Eden Hazard ko nibaza ko azoja kwera hajya sinibaza ko bashira mu kintu gikina muri Premier League oya ntabagikina muri Premier mbere wanashima akenshi abayamaze no gukora abari muri retraite rero nibaza ko numwe mu legend ba Premier League numwe mu legend bakomeye cyane ba Liverpool rero gusezera muri buno buryo nasiro kubesha jendi n'umurongozi bwa Liverpool swat n'abakombosi ari babiri witwa Ancelotti Jamie Carragher oya ntiyogende ko nabone yarafashije ibintu bikomeye cyane muri mu mwaka weze mugabo nibaza ko no bicarika swat inyishu yoba ari uko byanse ko mwumvikana Ancelotti aragenda nibaza ko niyo ko arashaka gusacrifice Mohamed Salah kuri Ancelotti umuntu amaze umwaka umwe muri Liverpool Mohamed Salah amaze imyaka 8 muri Liverpool nibaza ko ahetse equipe ndibuka mu mwaka weze abafana ba Liverpool baje ko bavuga ati ebana ubu rero turibagiye ibyo Darwin Nunez yakoze ko diga ko ibyo yari karakorana na Darwin Nunez umva ba Luis Diaz baza kwa critique Mohamed Salah yaje ko yishura kuri iyo tweet avuga ati ntidukangwe n'abantu baje ko hari haje abakinyi bakomeye cyane kandi beza hari haje Frank Woods hari haje
Isaac Ekitike Ekitike ubona ko bari abakinnyi bameze neza cyane rero aza kuvuga ati ntitwibagire ibyo baje kubadufasha ngo ni kwa ngo abo bashasha baje abo bashasha baje ni beza reka dukorane nabo mugani duce dufata yuko ibyo abaciye bakoze ko ari bibi ya reka nimbaza ko tuca tuja muri La Liga Santander tuve muri English Premier League tuje kuri Real Madrid yaje kubitakaza urukino ku munsi w'ejo Santiago Bernabeu batsindwa n'umugwi wa Celta Vigo ubona ko haje kuba mu polemique arbitrage ibintu na bindi imisi yose Real Madrid yitsinzwe arbitrage zigo jewe ikibazo mfise ni kimwe eske arbitrage yo muri Espagne by'ukuri irarenganya Real Madrid nta wuri Real Madrid yagiriza Barcelona ikagiriza Real Madrid nimba nisho je ni kuri ndafise kire kibazo nivyo twarabibonye no muri Premier League birakunda kuba ugasanga bari paridogera abameze mbere nakabagarikiza imbere wanashima no kugwe rwo hejuru mugabo kaya Real Madrid ubu nyimaze kuba irengeye cyane baciye kuri chaîne yabo yitwa Real Madrid TV banako barableminga cyane gose abahagarikiza muri Espagne mugabo rero tukara hari igihe tuba tubona umenga ibyo turiko turaraba twebwe twibereye rero wanashima ukamenga Real Madrid ari igihe batayihohoteye byakwe bavugishije ukuri cyangwa ugasanga mbere wanashima n'igihe abafana ba Barca bavuga ati kumenga Real Madrid ahubwo mbere wanashima abahagarikiza barayibi mugabo Jesse mvuga ko yibireka mugabo turavye ukuntu uburo mbere wanashima n'uburongozi burashamwe ruhara rukomeye cyane mbere wanashima ugasanga abakinje kubwanje novuye ko barakinja mugabo abari nyuma uburongozi niyo chaîne ya Real Madrid ni kuri Imana hako badakora ngo bableminge abahagarikiza ba neze uno musi tu arbitrage tureke ariko ino Real Madrid ya Xabi Alonso ubona ko uno musi banganje mu gwa Celta Vigo baherutse kugira mu ndweze bari batsinze mu gwa Athletic Club ariko imbere ko batsinda Athletic Club bari banganije match zitatu zihera zose banganye uno musi twovuga ni ya Manchester United tuvuga ni urabona duhere uno musi nta mufana wa Real Madrid yo kwimosha ntigishoboka dufate bahereye kuri match ya Rayo Vallecano baraje baranganye bagenda kuri match ya Elche baranganye bagenda kuri match ya Girona baranganye naone bamva bigoranye cyane baca bafata Athletic Club yego ni na kipe mbere wanashima imeze neza barayitsinda mbere wanashima banayitsinda neza 3-0 harimo hat-trick double ya Mbappe baca kuno munsi kandi kuri Celta Vigo cyatsinda amagora abiri ni Celta Vigo mbere wanashima itari mu bihe bibi iri mu bihe byiza mugabo ona yuko Real Madrid hagiyemo ikibazo cha arbitrage indani hari ikibazo kivuga ko hagati ya Xabi Alonso ndetse n'abakinnyi babo si nka Vinicius Junior bari ko ibintu cyukaze ciza umuntu acagara wakiyumviye mu gihe ibintu bitanguye kumera nabi muri media aho ndavuga kuri ruhande rwa arbitrage none bigaca binamera nabi indani muri squad indani muri vestiaire turaza kwa twitege kuri Real Madrid naza ko Real Madrid biragoye cyane uno munsi giye guhura n'umugwa wa Manchester City biriko bisa no kuri kuratora inzira muri UEFA Champions League turaza kwa tubona iki Xabi Alonso aza kwa ayaga kuri Manchester City ikibazo gikomeye cyane ahubwo nibaza yuko mu gihe witwa Florentino Perez ariko ararondera umwanya wo kuza gufata abana ba arbitre nabanze arabe ikibazo gihari muri Real Madrid baje ku mugozi umwe basenyere ku mugozi umwe nimba no munsi tubona Xabi Alonso akoze akantu bakamublaminga apana n'abandi bantu abakinyi biwiwe ni ikibazo gikomeye cyane ntituzoza kuba tubona resultat nziza mu gihe witwa Xabi Alonso atariko arahuza na Vinicius Junior atariko arahuza na Kylian Mbappe atariko arahuza nani bariko babona umenga ibintu yakoze ibi bagafata ingingo yafashe no mumenyereze esikira kwiri uri umukinyi wiwe naza ko Florentino Perez yicare barabe ukuntu hatorera umuti ikibazo kiri muri Real Madrid. Eske turavye no Real Madrid yiro mwaka Xabi Alonso nafise nizo kuguma ari umumenyereza Real Madrid. Turavye akazi yakoze muri Bayer Leverkusen kari akazi gakomeye cyane ngira ngo baje kubakora saison nziza yaje kuba forma bamwe mu bakinyi bakomeye cyane muri Bayer Leverkusen aje no muri Real Madrid mbere wanashimye je navuga ati ni sawa bo twarabonye bamwe bamenyereza baje bakiri bato bashikira kuri no mikoma akomeye cyane byanasi kubereye mugabo je navuga ati turavye kahise ka Xabi Alonso antake joueur wa Real Madrid joueur wa Espagne ariko tukaca turabana akazi yarakoze muri Bayer Leverkusen twarabona ko ashobora kumanaginga equipe
mbere wanashima yeregera nabishoboye ko twibukenye ko we yaraje gusubirira Carlo Ancelotti janase ko atsinda Barca ya Afrique mugabo yarashitse aranayitsinda mbere wanashima n'abakinyi banitwara nabi ba Barcelona rero novuga yuko kubwanje yari yagize intango nziza mugabo turavye ukuntu ariko aritwara muri UEFA Champions dushatu nabere mbere wanashima na UEFA Champions League ntidufatire kuri ntuze yonyine La Liga yonyine na UEFA Champions League nivyo aratsinda mugurane ko si kwa gutsinda bukonvenka abantu harimwe akantu gahaze muga twabona yuko agitangura kame yari yaje kubagira intango nziza Jesse nibaza ko ikibazo ari kuri Xabi Alonso wenyine naza ko n'indani muri Real Madrid hatezo ko ari ikibazo nanjye ubwo ndakibona ikibazo kuri Xabi Alonso ko turavye muri Leverkusen wana system doje bakira ari system attack wana ko namenyeze ko barazu namenyeze usanga ukunda cyane cyane abantu bakinye muri Barca bakinye muri Espagne cyane wana ko n'abantu baprona nivo system yabo ni attack naje ko nebona mu miseze bo hapana mu miseze muri weekend nyine naza ko ari ku munsi wa gatandatu umugwi wa Como mu Butaliyani usanzwe umenyerezwa na Cesc Fabregas numwe baje ko batsinda imitsindo bigera kuri bine ku busana Etedoni kandi umugwi uhagaze neza no musi muri Serie A Como naza ko nimwe equipe yagaze barasinze Juventus mu miseze iraza ko mbere niyo defeat shana ko iri mu zambere baje kwa muri Serie Fabregas avuze ati je préfère gutsindwa ibitsindo bine ahako njya ukina je defensive je no n'aba Espanyol bose barasaka kantu no musi bose barasaka kantu uvuga ati twebwe je yacu ni attack ubwo musi gushuzana rya attack muri irya system ya Leverkusen muri Real Madrid biragoye turavye ya system Ancelotti yabakinisha ubona ko yari system abantu bari stable bagiye ikimuga Alonso ni amaide atandukanye ndacha sanga muri equipe harimo abakinye avuga ati uravye ntuze yiwe nibaza ko uwari kumurekera ubasha bwose Xabi Alonso Vinicius ari kumucyarika cyane kuko ara kenshi aramwicarika induru z'abantu nibaza ko zamurenga ntushobora kwicarika umukinyi nk'uwo n'iki akababije kumushiramo ubwo hari ibintu byinshi yashatse guhindura bitakunze ko ahindura rero nibaza ko Xabi Alonso gutashobora kugira success muri Real Madrid harimo ikibazo interne muri club kandi biragoye ko ikibazo kitorerwa inyishu kubera Xabi Alonso ntarishobora kuja niba turavuga muri Liverpool Arne Slot na Sara biragoye ko Xabi Alonso aronka nuvuga ngo yemerwa kurusha Vinicius na Madrid n'abandi bakinyi ba Valverde n'abandi biragoye mugabo ni ikibazo gikomeye nimba banamwizera bakaba banabona ubushobozi afise ni risk afata ariko nawe ni risk afata ko izomara igihe kingana mu gice gituma kugira ngo Real Madrid ishobore kugira ku my day yiwe hari abakinyi amwe atabiza gusacrifice mugabo haraho bidakunda ko sacrifice ahabizosha bisaba iki ko bisabanje nibaza ko uburongozi bwa Real Madrid bwicare hano hantu bwicare kino kibazo sino turavye witwa Xabi Alonso wewe ubwiwe nimba bamwe bavuga bati arafata ingingo ariko hari abakinyi bari ntakogwa bari umva bafise support ikomeye cyane y'uwitwa Florentino Perez bafise support ikomeye cyane y'uburongozi n'abafana ba Real Madrid umva ugakora ko ugasha nimba uri kurakora ko rero ugasha bigasaba ko ukura kwizo nto hariho ahantu nawe bizeza ko bikwicira muri zino rezitatu turabona kameme Real Madrid ntiyoza kuba yanshina match nuvuga ngo igize match 5 itsinze match 5 itsinze match imwe icitsindwa imwe icinganye zitatu nuvuga ngo arasa amanota 6 kuri 15 bari barenganye Barca muri La Liga Santander no musi Barca nayo yotsindwa match igumira imbere ya Real Madrid amanota reka turangirize kuri Real Madrid na Man City muri za Champions League twavuga ona ko ni imigwi ibiri itandukanye ivyo bazoba bari Santiago Bernabeu Xabi Alonso ashobora guhinda amateka mabi yaraza akaza kureka icyo ashoboye kuri Man City mbere wanashima muri Champions League birasa nuko bigendeka nubwo aratsinda nubwo atariko aratsinda convent bagiye kubahura na City novuga ko no muri Sirikira Tonzi kameme yagarutse muri title race bigaragara neza muri Premier League mugabe igiye kuba ihura na Real Madrid ya turabe ni match bazokora kuri cyane hano ikibiraho kuri Look Media biraza ko ngira ngo ku munsi wa gatanu tuzakwa turabe yuko byukuri Real Madrid eske ni voiture tuyitega ko niyo ifise ni uhura na Pep Guardiola n'umunyeshuri imbere wiwe na yuko nakazi gakomeye cyane kuri Xabi Alonso naza ko ni ikiganiro cyacu no munsi cya Look Sport cyo tukigarukiriza hano reka ndagushimiye nanje Loris Nyogozi ndashimira n'abari badukurikirana ndabashimira namwe mwafashe kandi kwanya mudukurikirana mugire aho muba mwubahwe naho mutaha